Turabaramukije amahoro y'Imana bwoko bw'Imana aho muri hose kw'isi yose nzima. Ino saha na kano kanya turashima Imana yama itugirira neza uko bukeye uko bwije. Ino saha na kano kanya nyene turanezerewe cane no kugaruka imbere zanyu tuvuga ukugira neza kw'Imana uko bukeye uko bwije. Turacari kumwe na Jerome batazira birabogaboga. Rero dufashe umwanya mwiza reka banza baramutse imbere ya vyose. Haleluya bwoko bw'Imana. Amen. Ndabanamukije mu izina rya Yesu. Nakunda kuryoherwa, nakunda kuririmba, nakunda gutwenga, nakunda kuramutsa Imana mu buryo butandukanye, mu bugenegene butandukanye. Mwese murabizi uno musi naho nakabirya. Mfise umunezero mwiza udasanzwe. Bega mvuga Imana ndayihe izina rimeze gute, ndayihimbaze gute, noryama hasi, notarika ibiganza, nokubita igitsirimba, bega no kwiruka, bega nabigira gute. Rero numva ndyohewe cyane. Mfise umunezero mwinshi. Niyo Rugiraje Deo mukozi w'Imana. Ndagukunda cyane. Ndabakunda cyane. Kandi ingabire Imana asize muri wewe, Imana ikomeze kuyivomerera, ikomeze igushire ku rundi rugezo. Umujurnaliste ndakwite pastor ndabigire gute, ariko reka tuvuga ati ni ubuntu bw'Imana. Rero ndabaramukije mwese ibirabogaboga nyene kuko musanze mubizi. Uno musi rero nibidasanzwe ntabwo ari bya bindi. Turiyumvira ku Mana, ingeri tuzigama, ingeri turinda, ingeri turwanya intambara nyinshi. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ino sana kano kanya tugomba umwe wese yumvire indirimbo zibogaboga mu mutima iwe. Azibaserurire. Turahera kuri wewe. Haleluya. Amina. Haleluya. Amina. Numva noririmba. Ndirimbe gute? Nababwiye uno musi ni guhimbaza Imana, ni gutazira. Kwiyumvira ivy'Imana dukoreye. Nkiyumvira ko ari abapfuye benshi kandi bari beza bafise amafresheri. Aba bavyibusha ababogare. Uno musi batakiriho bare beza, abavyibusha ukuntu abo bose batakiri ngaha muri nosi. Nanje nkaca ndabukondi nukomeze Imana ikabaranzigamye. Ngira ndayihimbaze, ngira ndayitazira. Harakaririmbo kigeze kuba kanzamwo haraci imyaka myinshi ako karirimbo ariko ndabona ariko kariburuka. Akaririmbo kavuga ngo Imana yacu ntibesha habanamba yarampezagiye narabibonye. Amina. Irakura ku cafi kicazanya n'ibikoma ngoma. Kumbezi usenga Imana iza guhezagira. Imana yacu ntibesha habanamba yarampezagiye narabibonye. Hari igihe yatuvugako turiko turasenga mu cyumba tukibaza ngo ni bya bindi nyene bisanzwe, ariko ubu tiko turabibona, tiko turabigendera, tugendera mu mashimwe y'Imana. Hey, Imana ndayikunda. Amen. Hariho akandi karirimbo kariko karaza ariko ndakumva mwe muyira ariko kaza kavuga ngo Imana yacu iratuzi. Amina. Kandi ugira twemera. Nibyo. Yatugiza abanyamugisha nta numwe azoduhangara. Oya. Kandi ntabwo tuzapfa gupfa yemwe abanyamahanga batabonye ugutabagwa kwacu. Haleluya. Jewe rero ariko urumimbaza Imana kujya kuntu abandi baririmba indirimbo, jewe ndiko ndayirima nkasagana nasitopa kandi kantu nkasagana kasukuru. Wewe nawe wumva gute? Nawe ririmba. Nibidasanzwe ubushobozi jewe narabonye hariho Imana yishura ibana n'aba yambaza mwanya kundi. Hariho Imana yishura rondera kwemerwa n'Imana yawe. Imana ikwemeye bose barakwemera. Rondera gukora ivy'Imana igomba. Imana ikwemeye bose barakwemera. Tirondera kwemerwa n'Imana gusa. Imana ikwemeye bose barakwemera. Urondere gukora ivy'Imana igomba. Imana ikwemeye bose barakwemera. Sinzi ko nawe wowe ufise iyindi. Jenda yifise kweli. Ego. Ikura ku cavu igashira hejuru
iyo yasize hejuru ntawayivuguruza biramvuye ukuboko kwawe mazika haleluya ishira hejuru igushize hejuru ntawe yivuguruza yewe reka ndakubwira akantu narigeze kwandika kazi ahantu ariko ndakora aho hantu ndahibuka sasa rero aho hantu naragerageza gukoresha ingufu zanje zose kugira ngo nezereze ababosi umubosi ndakora ariko nari mfise umuntu yamatanga ibirego ku kazi misi yose akamatanga ibirego ku kazi kugira ngo akazi kanje gahagarare yego warashima byarashitse n'akazi karahagarara ariko inyuma y'ivyo bihe hararengana imyaka itari mike basi itari mike irarengana cyampura na wa muntu yakunda gutanga ibirego ku kazi aca ambwira ngo ngo birabogaboga ugire ngo gute cavuga ati cyoranzi je sinari nkimyibuka uwo muntu je ndakuzi twabanyaha ahantu hameze kunukunuku ndabona byaremeye kweri ndabona ibintu byarahindutse rero ego birahinduka amina iyi Imana itegetse birahinduka naho vyoba byananiye abantu bihuye na Yesu birahinduka kandi ikintu nkundira Imana mu gutoranya ntiyatoranije mu muryango w'abakomeye ahubwo yatoranije mu muryango w'abanyantegenye Yesu rero ntiyaje akurikirana ibihangange byo ku rwego rwo hejuru ariko yaje ashaka gufata abo hasi abaduze abashyize ku rugero rwo hejuru kandi wibuke igihe yavuka ntabwo yavukiye ahantu heza ku mamatera meza iki gihe imyaka tugezemo abantu bose yifuza kuryama kuri Dodoma imatera nziza amashuka meza kwiryamira mu nzu y'amakaro yumva umengo nawe niho yoba ari umuntu nk'abandi ariko Yesu yavukiye mu muryango ugahitse ngo bamuryamika mu bwato bw'inka ngo bamworohesheje udushambara rero natwe uko yatuzamuye yadukuye hasi muri ya miryango yacu tutari dufise abantu bize amashuri meza ariko iravuga ati mwebwe nyene niba ngomba gutoranya jedeho no munsi akavugira kuri TV televiziyo y'u Burundi bakashira ko indirimbo ziwe bagashira ku biganiro vyiwe ku maradiyo radio Voix d'Espoir radio Vyizigiro radio Rema FM birabogaboga akavugira ku maradiyo abarinzi bakabati dukeneye indirimbo za birabogaboga cyane dukeneye indirimbo za niyo rugira Jedeo ubuntu bw'Imana Yesu rero agira neza Yesu agira neza Imana yacu iratuzi kandi bugira twemera yatugiza abanyamugisha nta n'umwe azoduhangara kandi ntabwo tuzopfa gupfa yemwe abanyamahanga batabonye ugutabagwa kwacu ntabwo tuzopfa gupfa abanyamahanga batabonye ugutabagwa kwacu batabonye icyo Imana yatuvuze ko hari sede ya kabiri ubuzima bwawe yego hari sede ya kabiri Imana yaguteguriye imibereho yawe ntabwo yatungwa Imana kuko utarabaho yarizi yuko uzabaho yego oya ntabwo bizohereraho yego kubw'agasuzuguro kabo duturanye oya ntabwo bizohereraho yego kubw'agasuzuguro kabatujyanira inzara bajya babazanya mbega Imana basenga ibahehe bagiye kuyibona igiye kudusobanura izajya igenda ikuzamura abari bazi kudasenga bagiye kukubona abari bazi kudasenga bagiye kukubona kuri sede ya kabiri byose bigira bisobanuke amina amen irakuzi izina mazina yawe uyitabaje iragutabara reka ndayigeze ngaho Imana ikugirire neza kandi Imana irushize kuguhezagira wowe turi kumwe kwino shene ya YouTube ariko ndumva umenga hari indi ndirimbo waririmba urayumva haleluya
Amina. haleluya. Yego. Yesu aratuzi Mm. naho benshi badusuzugura, Mm. iyo Mana iratuzi Mm. izoduhezagira ihindura amateka yacu bose babibone. Mm. Urazi ko indirimbo ndayikombo rijanye Eka subiramo twumve. iratuzi Yego. iyo Mana iratuzi Yego. naho benshi badusuzugura, Yego. Yesu azoduhezagira Mm. azoduhindurira amateka abantu bose batangare. Yego cyane. Shimwa Mana Mm. ntabwo uraba nk'abantu, Oya. ntabwo uraba imiryango yacu, Mm-mm. ntabwo uraba uko dusa. Oya. Habwa icyubahiro mwami Imana. Amen. Imana Mm. iratuzi Mm. kandi iratuzi Mm. izoduhindurira amateka Mm. abantu bose Mm. babona. Mm. Ikintu nkundira Imana, Mm. Imana yavuze ati ndaguteretse baho Mm. nirazimubeho, Yego. nivuze ati ndaguha imyaka 50 Mm. bakinda bagaramye Mm. bakinda batagaramye, Mm. icyo Imana yakuvuzeko Mm. gitegerezwa gushika. Amina. Ntabwo tubayeho ku bw'abantu, Oya. ntabwo tubayeho ku gihama, Mm. ariko tubayeho ku ku mugambi mugambi w'Imana. Nyemerera ngendane nawe Mana, nyemerera gendane nawe, nyemerera ngendane nawe Mana, nyemerera ngendane nawe. shase za nyuma nazibonye muri Yesu, n'aka kabiri mubona ni shase za nyuma. Nari merewe nabi ngenda niheruye, Yo maze mura na Yesu amashase za nyuma. Imana ibandanye kubagira neza, kandi Imana irushirize kubazigama, Imana irushirize kubagira neza. Hari indi ndirimbo numva noririmba, ni indirimbo iri mu mutima noma numva igihe cyose noyiririmba. Ntiwibagire aho Imana yagukuye, nk'uko bamwe bahibagira bagasubira mu vyo bahevye, ntibahimbara uhoraho. Sinzi ko nawe ufise indi ndirimbo waririmba. Yego. shimwa Mana Mm. warakoze, Yego. shimwa Mana warakoze kuturinda, Yego. waraturinze, shimwa Mana warakoze, shimwa Mana warakoze, shimwa Mana warakoze. Iyo Mana dusengira komeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusengira komeye, nawe yakoze imirimo yego. ntari gukora, Yego. jewe umwana w'umuntu ntari gushobora. Niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, niseme nini Bwana, kwa yote na shukuru. Twende kwa Kiswahili. Endelea. Haina noma. Ukibarikiwa watu wanashangaa, ukibarikiwa watu wanashangaa, ukiona baraka na matakazo ulikuwa nayo, walikudharau watakusharimia kwa heshima. Ukibarikiwa watu wanashangaa, ukibarikiwa watu wanashangaa, wakiona baraka na mawazo ulikuwa nayo, walikudharau
watakusalimia kwa heshima. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe ni Mungu usiyeshindwa. Nawe Welikamu tushukuru Mungu ameniokoa, nawe watakuokoa. Amenitoa mbali akaniweka juu, walikudharau watakusalimia kwa heshima. Welikamu tushukuru Mungu ameniokoa, nawe watakuokoa. Anakutoa mbali anakuweka juu, walikudharau watakusalimia kwa heshima. Manulimana erega manurumva Murakoze cyane, murakoze. Umwanya wo gushima dukengurukira Imana uko bukeye uko bwije. Imana irushize kubagira neza kandi Imana irushize kubitaho. Twari kumwe na Birabogaboga Jerome, umukunzi wanyu. Amen. Turabakunda cyane, Amen. munaturyohera uko mudukunda natwe ariko tubakunda. Amina. Mugire ibihe byiza kandi Imana irushize kubagira neza aho muri. Mwarahezagiwe. Amina. Amen.